utari bayari canke dagoni iyo usezeranye mana urabikora urabishitsa wasezeranye kwazoba umwami imyaka n'imyaka mwami warabikoze. haleluya. Yes I ni Friday Light Show no munsi twatangiye turi mu mpwemu ego nakaririmbo ka Jaja Janine indirimbo yigeze kuba indirimbo y'ukwezi muri top 10 muri top 10 tuyitanguje kuko dufise amakuru ya ava kwa Jaja Janine ko ni nyuma y'ino ndirimbo atari bwakora igikorwa na kimwe na kindi gikorwa yigeze gukora ariko amatwa dusumira tumaze kumenya ko vuba cyane agiye kuduha indirimbo gishasha. Ego urakoze cyane Spokes kuri ayo makuru dutangurije kuno giganiro cyacu cha Friday Light Show. Uno musi kandi turafise ibitari bike tuza kubashikiriza mwabibonye kuri page za Facebook zacu ku mastati atandukanye yuko no munsi turaza kwasa umucano ngaha turafise abashitsi batandukanye turafise abatumira abaza kutubwira ivyimirije muraziko muci hazoba hari vyinshi cyane ama festival turaza kwakira MC Panda turaza kwakira umuririmbyi turaza ko MC number 1 ari ngaha mu gihugu aramaze nk'indwa ashitse turaza kwakira navuga ati Klebe Kirtirere Intatana baraza kutubwira kubijanye na umukozo festival. Turaza kwakira kandi hari uwo twari kuza kwakira ariko twamaze kumenya ko ataza kuba hari ngaha ni Chiko ya indirimbo yiwe yitwa Indome murabizi. Ego turaza kwicishamo ni Chiko atari ngaha yaronse ikiraka kandi twebwe natwe twaronse ikiraka cha 1x bait. Ego twarabakiye ngaha la fois passé turabakorera neza nubu baca babandanya bakorana natwe. Rero twabaherekeje mu Rumonge n'ahandi hatandukanye twarungitseyo Niki nibaza ko tuzoza tubabwira nko mu ndwiza ukuntu vyagenze ariko ku mbuga zacu muzobandanya mu bikwirikirana. Turafise kandi uno munsi amakuru atandukanye aho tuzi amashimwe voice ni label nshasha umuririmbyi yitwa Appel beshi bari bazi nka Gitero Relax so ya sinya amasezerano kuri amashimwe voice isanzwe irimo ihurikiye abaririmbyi benshi tuziba Yves Shaka tuziba Kakabone n'abandi benshi kumbure turaza kwakira mugenzi wacu ngaha Mika Kizimana twarungitse kugira ngo atubwire ivyo bintu byose so nibindi byinshi turaza kubashikiza indirimbo shasha turafite indirimbo zitandukanye kandi shasha zagiye zirasohoka izo tumaze kubereka nizo tutarabereka byose turaza kubibashikiriza. Ego nkuko bisanzwe rero nkuko tumaze ko turabikora reka dutangure kino kiganiro n'indirimbo y'ukwezi ni Million Face ya Big Fizzo niyo ndirimbo nayo nyene irikira ry'umunyenga ariko asigaye indwi n'igice tuzoba turonse vuba cyane muri izi ndirimbo shasha tuza turabashikiriza niyo hazovamo izindi ndirimbo 10 zizoshobora guhiganwa tutange kandi agashimwe ubu tuzotanga yajya nyene canke tuzokwisura canke tumanure gato oya kumanura ntigishoboka muri BTV nyamba twatanze turasamira ubu tuzoduza canke tugume hajya nyene kandi tucaduhamagara abantu bose bafise ivyabo bashaka guhayanisha twebwe urashaka kuduhera agashimwe umuririmbyi wacu indirimbo yabaye ya mbere natwe tukagira publicité ego cyane nk'ubu turafise abemeye kuzokorana na Big Fizzo vuba bidahindutse bibaye muri kuno kwezi tuzabagira publicity bitabaye muri kuno kwezi bazoza bari hamahera neza cyane reka rero tubasabe yuko mu kurikirana iyo ndirimbo hanyuma tuze ngaha twakira entertainer so numu MC numuna akiri muto cyane ariko amaze gukora ibintu byinshi benshi baramuzi kuri Misi kugasaka baramuzi kuri Centenaire y'Ingozi baramuzi ku bikorwa byinshi by'amabiritu biratunganywa hariye mu ntara ya Ngozi ni Blaise Shimirimana benshi bazi ku izina rya MC Panda reka dukurikirana iyo ndirimbo and then we are going to be back kugira ngo shore twabwira n'ibindi tubibutsa Rafa ikiganiro ni Friday Light Show ni Jena wewe twama tugishikiriza mu winga bw'ivyuma turi kumwe na Nizi Boy Amaji turi na Emmanuel ariko kandi tubibutsa ko turi live murashaka kutwandikira muciye kuri zo nimero nyene mubona ni 75 uratwandikira message WhatsApp tukaza kuyisoma ego twagiye n'indirimbo y'ukwezi. Call up my friends and tell them tonight we get wasted, we party, young and we wild, yeah. Getting so high, happy with the stars, yeah. Night to the morning, let's do it again. Never we stopping, different places. All I see is million faces.
God, tazama wanao tunakulilia, tunakuja mbele zako, hatuna pa kukimbilia. Pia wanao tunaumia, roho zisizo na tia, ona zinavangamia. Yeah, umetuumba kwa sura yako, but we don't care. Tunavunja amri zako, wapi tunaelekea? Kweli tumepotea, it's like we don't remember wapi tunatokea. Yabone jambo ritabora ubundi cyane mwigisha ukayanga uwo mugabane wanje gusa. Yabone jambo ritabora ubundi cyane mwigisha ukayanga uwo mugabane wanje. Urumukazane wa mama kandi vuba yiteza kana ubu turi kumwe tutafana turajana nukuri ndabyemera sana 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 amajenga yaraheze uranyuzuza. There's nobody yakuruta, there's nobody yakuja imbere. So why can't you believe me when I say I do love you. Ngira kungukunda bene kuko utavyemera, cheshaka kunyizera nahora nkuryohera. Ororo katoto katawadisa kakatoto, kipaji ninacho silazimishi ni original. This is for my people. This is for my people. Yeah. This is for my people. This is for my people. Ogukora ko yombanza sishaka kumumenyera umwana kuko yaramvunye. My baby you love me baby, ukunde ma sheri sheri, uwawe ma na na na. Muri uyu mwanya nta mukino mama, ndagusabye uhagarare wenge. Oh my baby hagarara dede. No me lloro ni nuera broke ni kuyanje ariko ntunywera mu kabari ka meme. Urashaka ukagira stoke. Ikarato ya broke igugwa ibihumbi 72 ikaba irimo 24 bouteille. Urashaka ushira muri frigo ko mukatagira imifuke. Zeno baye inzoga iyo nashobora kuyinywa n'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ariko ngwera ntazinyo. Ego ni broke turiko turabivuga. Ego yes tunavuga ati turangize kino ganiro tubashikiriza akaririmbo ka Chiko Indome. Ni indirimbo ni muntu muririmbyi twari kwakira no munsi ako bivanye nuko twabivuze ubwa mbere yuko yaronse ikiraka cha 1xbet bari kumwe hari n'abandi mwagi n'abandi aho batubwira kubyerekeye igikorwa cyo kuri Zanzi, batangure kuri Zanzi barabandanya Zagera Plaza. Ubu bariko baja hagati mu ntara, bazogenda mu Rumonge, bazogenda mu Kayanza, bazogenda Ingozi, hanyuma basubire kandi mu gisagara cya Bujumbura. Sports dushimire cyane bose twashoboye gukorana uhereye kuri MT number 1 MC Panda ariko kandi twakoranye nabo mu Intatana. Yes, batubwiye kubijanye n'umukozo fest. Ego dushimire cyane n'ababo twakoranye Easy Boy Nestor amwe na Emmanuel bashoboye neza cyane. Kumbure twe tuzosubira kandi ku munsi wa mbere mu kiganiro B News. Ni kiganiro kizoba ari kiganiro kishasha kizoza kiraba muri aya masaha nyine. Ego kuva saa 9 gushika ego ariko kandi tubibutsa ko hariho promotion muri Aplis Fitness Center y'abigeme n'abamama bose aho muri ano mezi abiri babahaye ico bita promotion hakuriha 75 mu kwiyabonesha ukariha 50,000. Nibaza rero ko atawotangwa ni hariya muri Aplis Fitness Center mu Kinindo kujya Rumonge kuri station yaze yitwa KCO. Go ikindi naco gishasha muri Aplis Fitness Center nuko ku munsi wa Mungu tuzoba twishikiyeyo guhera isayice indwi gushika isayice hazoba novuga ati nko gupasa ceinture canke graduation kuba kora taekwondo. Nibaza ko tuzoba twayishikiye kugira tuzoze tugaruka tubabwira uko bizoba vyagenze. Tubashimire cyane ya naho ubutaha ciao.